kubera umugabo wanje ari ngaho. Ari muhira? Ati umugabo wawe ari muhira? Alo? Alo shusho. Alo? Sheri, ni umuhungu twahora dukundana. Yariko aramvyinatira. Bana wanje. Yego mama. Sigaye amahoro. Urakunda gusengera. Sawa. Yego. Akapfuka nako gasa neza. Abavyeyi nabo bararyosha ibintu kwe. Kama kuryoha. Kona ukarire kama ukwe izuri ntore irandagutegurira ubukwe uribuka tukijana kwisenyera muri gatondo ngenda ndakuririmbira aturirimbo turukundo ubusuma ubwo n'umugabo washatse kwigira kugura ishure ariko ntigikunda kuko musaza wanje ndamuzi je ndamuzi neza biruzuye mu nzu abakozi bariho ahubwo nkeneye usubire kw'ishuri. Umugabo nuko namuheruka kera. Aldo. Hello. Washeri wanje. Alo. Oui. Umeze neza? Tumeze neza turashima namwe gute? Nanje ni sawa. None ko wampevye? Inyuma y'igihe kinini ngarutse ubu mvuye Canada. Niyo mpamvu nari ndabitelefoni kugira ngo dusubire kubonana, nari ndabakumbuye cyane. Ubu tuvugana none wowe uri hehe? Nari nshitse ngaha mu Cankuzo ubu nyene tuvugana. Ariko nawe uri umwana mubi. Umwana mubi gute? Nta no kunteguza kwe. Nari mu bintu byinshi uraze nawe ko mu bintu by'indege yuko batihuta. Ariko ndashyitse ndavuga ati reka mu telefone numva umushiri wanje kakimeze neza cyane ko nari nkumbuye kukubona. Oya rero. Ewe. Ado? Yego. Ure nuvyihoze tuzopanga uwundi munsi. Yego. Kubera umugabo wanje ari ngaha. Ako je ndashaka kukubona gusa kubera ndagukumbuye cyane. Numva naca ndamubwira ko ngiye hehe kandi ari ngaha. Yo, ehagisere mwana wanje.
mama Yose. mama nenda gukumbuye Nanje. Nukuri kandi ndira gatebe nze wicare uruhuko mbere. sawa Nenda gukumbuye. none ndakabona ngaha reka twicare ngaha Yego wala. cyane Bana wanje. yego mama Namahoro. ukuri je nashimye Oya ndabona kurushe. Tamaze kwakirisa ko cyako mama bana nashimye kubera umugabo wanje ari ngaho. ari muhira ati umugabo wawe ari muhira. Allo Alo shushu. Alo garutsa kuramo ino kode garutsa urashaka kumbwira umuntu ariko muravugana muri uno mwanya kandi ndize ukuri wihenze ukambesha ibyo wari kuravuga byose nabyumvise ndakugirira nabi Sheri mburiza ndakubwira. Sheri ni umuhungu twahora dukundana yariko aramfinatisha. abantu kuri barakomeye kweri Yego. Nawe waravyibushe. Sameza ibitanga. Byibushe. N'amazuru aravyibushe. mama naho ashi nenda gukumbuye none cyushye ko mpenza none mama ndakubaza kusanze usa neza warugiye Bana wanje ngiye gusenga. Ashaka niko nikwanyira ngo gusenga. Nuko ndakubonye. Ni nkapfa ndabiheba n'ukuri. mama ahubwo rero bazi ikintu kihari ntimushobora kujya gusenga ahubwo mama hano nanjye ko hano rinda hakumbuye n'abanyu narinda bakumbuye wende nawe kwigira gusenga hama nanjye banze simbire ngaho kwa banyambara ndabaramutse ngende kwa basalvatore narinda bakumbuye Bana wanje. Nishe ngo Salvatore. Bagi kwa kwarabishe. Wewe mwareka nagwagwa jenjama Bana wanje. Ndibise munzara akana. akana inzara irenda uri kugerageza kwesha jewe Sindiko ndakubesha. Nukuri aho ndakubwije ukuri. Sheri mbabarira ndagukunda. kumbe igihe cyose nkahora ngaha bakoresha amayeri yo kuzana abandi bagabo ngaha Sheri oya ibyo kosa ntabyo nokora. oya ibyo kosa ntabyo nokora ibyo niko ndumva byari bitito byari indodo byari biki Nukuri ntahure n'umwex nakubwiye nta kintu nshaka gusigurira ahubwo jewe nawe tugiye kubiraba
ese ukumbwira umugabo wanje yankunda muganga ndiko ndamukorera ibintu nk'ibi mbega mana yanjye ndabigenze gute umwana wanje arapfa kubakira kwa mate amareza kwinjira yubeke kuna ndamukumbuye mwana wanje urashira ku kiba ushishitura Asha mwana n'ukuri kuri urakoze cyane ivuga nari ndarikumbuye rero mwana wanje yego urabona ko n'amasaha ikaragenda hajya twinjira saa 4 ndacererwa wihangane jimisi sose shangaruka kuraba cyo mwana n'ukuri nta n'ingorane niyo ko musigaranye n'akavuka zigarandirira hanguma ndagafungure ndagahejeje cyo ndugaharugure ndamukaye akusanga kana mwana wanje yego mwana sigara amahoro urakunda gusengera sawa yego akavuka nako gasa neza abavyeyi nabo bararyosha ibintu kwe Tamo kuryoha ariko she bijya ntibyahetse kwe mbabarira ntibizosubira Bodi karibu ndamukumbuye Meze neza nyene amakuru y'imyaka jewe meze neza ndashima kandi nagiyeho cyane kukubona nari ngukumbuye gatoya nicare sanze ndiko ndatonora uduharagi sheri wanje nsabwe uracyasa neza nka kera kweli ubona ngisa neza nyene kera shano kuri ndabona nta cyahindutse uri wa wundi nyene nahora ndota utabasha nyene uhora ndota cyane kandi ikintu kindyoheye umunsi naheruka kukurora wari wambaye nk'uko nyine wambaye ni kuri rero sinanibaza ko byoshika ukandota aha nyene uranyiyumvira birashika nyene ukafata umwanya ukanyiyumvira nukuri mpora ndakurota bikanka nuko sinzira nkabyuka nkatangura kwandikira uturirimbo haririmba no kuruhangarura kweli nyene ahubwo ndanabikumbuye nuko ndirimbira sheri nukuri nyene warabikumbuye cyane sa reka ndakuririmbira akaririmbo kamwe ariko kamwe konyine kubaho karire kana kamabukwe izuri ntore gira ndagutegurira ubukwe
uribuka tukijana kwisomero muri gatondo ngenda ndakuririmbira aturirimbo turukundo. sheri murakoze cyane basi nyine nari ndabikumbuye nakwiyumvira nkibuka twatwama no kundirimbira. sheri ahubwo rero ukuri burya nagutera agakuru gatoya. urabona kano karadiyo aka karadiyo nako nakuzaniye. oya nako nakuzaniye kugira ngo uzizirumvize turirimbe tw'urukundo nkumbuye. shinga kuri kimwe n'abayatsi nyereka abonye ufite ndaha haroroshe aho urafite wonda nuko bisarira inkingi munavyiga ati nakuzaniye akamwari. aha niko karimo za ndirimbo nkazi muhora ndirimbiye cyane. ayumvise urayikunze cyane. nyereka ko aha rero hajya kuri efeyi igishugurura kano gatsinga ucumanika ahantu kugira ngo wumvirize amakuru. sawa ayajenza guma numviza twa turirimbo sha. none mu gisagara gute mbona usigaye usa neza nawe. sheri ntabwo usa neza nukuri nibisanzwe. hama ku ishuri bimeze neza uha amashuri nukuri niko ndayarenze. aba ni sawa ko ku ishuri bigenda neza. uzi n'amakuru rero sheri reka mbanye ngire mu nzu ndabe two ndakuza imana. sawa kandi wawe no kwa karadiyo. Nyamazi arasiye neza. Nyamazi enda aranyibagiye pe. yashamira naho harahindutse pe. Zahabu harazirembeje niko dutoke natwe nakwereka igisura kwa mukajya mama bash jewe mbere y'imisi maze ngaha karonke n'umwanya wo kuyagisha. unyagira burya rero naho ubona wambwiye ngo asa neza ukora jewe hari ahantu sindahabaye neza. ati rero bigenda neza ariko mwana wanje ivyo mbwira vyose ndavyumva ukuntu usa. mve basha mama nuko wese nivyo uraba canke bari kumviriza ivyo ndakubwiye. nyagira mwana wanje numvirize. mama urana ujya mugore wa mujomba washi kisi narinze kameze kurara arafashe nabi bimwe binantera n'ubwoba. nabi mugore musaza wanje sinavyumva. mama arankoresha ibikorwa bimwe bitabaho bidashobotse. ubwo bakozi abateka yarabirukanye n'iginteka
sifise ukuntu nakumwe nabigusigurira mu vyumva. sa umuntu akubwiye uteka ivyo urya canke ngo woze ivyombo aba agufashe nabi. Mama ndakubwira wewe. Mama, oya no kurinda kwinginze. Reka kumbwira nk'uko. Mama urazi kuva ku ishure saa 9 ugacushika uteka. Ivyo bintu wowe uravyumva uburuhe mbafise no kuruma ntarushe no mu mutwe. Rero mwana wanje mama ndaguhanura ngo tera iyo sema. Ndiko ndaguhanura ati vyuka mwana wanje ukora udukorwa muhira ngo tera iyo sema. None ubuntu bibonye urya niyo korome ariko urya mugore n'umurundi. Mupfa kwishura ko turi ku mukambi ugashuka ugateka. Mama none nimba vyo bimeze uko yashatse arakubita no kunkubita. Akagukubita nyene iyo ubona ko ugiye kumurengera cyari kuntumako tuhanurira hamwe niyo kukubita kurenganya iki wakoze iki wewe. Mama wenda abona n'ibintu ndiko ndakubwira nta n'ukuri kurabitahura. Ushobora kuba umuzi kundi ariko menye ko ujya mu gikoko kigembera. Ivyo sindavyumva na gato kuko musaza wanje yavuye akabimbwira ariko kimba amenyere gwagwa mwe na Salvatori uhitiramo shaka gusiba kuja kwishuri sura gutekera ugende. Mama nari nizeye ko ari we muntu ushobora kuntahura none uko niko nyishuri ngo ntekere ngende subira mu kariya gahinda ahubwo mbere buhose subirayo ahantu uje banyagiriza n'ubusuma cyose ushobora gusubirayo. Ubusuma ubwo n'urara washatse kwigira kugura ishure ariko ntigikunda uko musaza wanje ndamuzi je ndamuzi neza biruzuye mu nzu abakozi bariho ahubwo nkeneye usubire kw'ishure. Mama kuko udashobora kuntahura ari umuvyeyi wenyine fisi ubu none nsubire hariya jewe. Ariko mwana wanje jene nzi ukuri kuriga utera imbere kugira izonkize none umuvema ufashe gahunda yo kuvuga ngo uhishuri ico ntigikunda genda wige hama usuma nakuziko je ndetse atabusuma ariko arakwagiriza harya nta busuma. Mama ibintu ushobora kuvyumva nabizi nawe ivyo uri kurigira ngaha ushinga wa Salvatori wagira ngo barabishe utekere cyo kwishura nico kumara gukunda. ibintu bizogenda gute mere ntari harantahura ahane niteze yuko ariwe basiye upfuma akaja no kugira honga ese ngaho kuri nzobimubwira cyane akundi agenda abona birarangiye akandi n'imigenzi urusubirayo.